Rose Muhando ku ruhande rwiwe iyo ndavyibutse canke yabimbwiye ndashima Imana. Ikindi kintu naco Rose Muhando ashima Imana kuva igihe tumutumira nawene milango imefunguka. Umugisha udasanzwe urazi ibihe yaravuye mu bihe bitoroshe ibihe bidasanzwe. Rero ugwa rukundo abarundi baci batangura kumwereka rukaba ruko ruratuma kandi nshimira n'abandi bose bamaze kuja kuri YouTube channel ya Sabas Burundi bakaraba indirimbo fungwa milango abantu bariko barakora ama challenges baturungikira ama video yabo bariko bararirimba canke batamba fungwa milango. Musti mubona ari kumwe na Rose Muhando wibaza ko ejo adufitiye ikindi gisaso ari kumwe nande je nibaza ko ari bahati bukuko indirimbo igiye gukurikira ejo twari muri shooting ahantu kure cyane nagiye muri filme abantu baca batangura ko induru Sabazi indirimbo uburendi ko ndabaha indirimbo ndabongera indirimbo nce ndabaha filme. Tuvuze kuri urya ruhande rundi nawo go ba FANNY LAVINE go ba Libert bobo tubabona cyane muri filme go ba nuvuga go ba Joachim hariya bose je tubanye neza cyane yaba Joachim. Hari ibyo ntashaka kuvuga kugira ngo simvuga ibintu reka tuga closing ariko tuvuze ba FANNY LAVINE twumvise ba Joachim twumvise ba Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor, this Step Media, channel Progress Police Industry ya Buja Flavor. Chekenya mkuru chama kibaza ndashaka mvuga mu industry ya Buja Flavor. Ngo tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana hama dusubira dukingurikira namwe bakunzi ba Step Media 257 wherever you are ndagukunda cyane kandi big up sana vraiment kuri support mwamutwirika ku biganiro tuma tubashikiriza mukamamugira ama comment na like na ma share vraiment biradushika ku mutima kandi abasavye ko mugwa mutumira n'abandi bamwe bagira subscribe ku bwinshi kugira ngo ibiganiro byacu bashe kugira couverture nini cyane ku buryo n'umuntu ataragira subscribe ageze usange notification yamusanze muri telefone atazi kuntu vyagenze. Yes, kuri mikoro kumwe na Beni behind the camera CK professional hama ndi kumwe n'umutumire wanje nubaha kandi nkunda cyane kandi abigize iminsi ariko aravyitwaramo neza cyane ariko muri film yaduhevye afise film gusa yaduhaye ariko afise indi yatwemereye ariko narayiduha araza ko tubwira impamvu ariko arafise ibindi bishasha kandi ibyo bishasha bigize iminsi ariko birafatisha kandi bimeze neza cyane akubwira ati fungwa milango ariko kumwe na Rose Muhando ninde wibaza ko ari inde ni Sabas inkuru nziza bite ni sawa turameze neza turashima Imana. Urazi yuko iyo umvuze inkuru nziza nca umutima ucusimo menga mvuze umuhisi mukuru w'igihugu mwizina zirongera ko inkuru nziza Sabas inkuru nziza Sabas. Yes, bimeze gute rero boss? Amahoro turashima Imana ibintu ni sawa. Yego. Yes, murashima Imana ibintu ni sawa. Iyo muvuze ati ibintu ni sawa muba mwisunze kiga Sabas? Icambe na mbere kubona tukiri muri uno mwuka w'abazima tugifise impemu z'abazima tukaba tugihema ni ikintu cambere cyo gushima Imana. Hanyuma ikindi naco gituma tuvuga ati ibintu ni sawa nuko tubona yuko bimeze nkuko Imana bipanze nkuko yabiteguye kandi natwebwe mu byo turiko turategura tubona ntitwidoga turabona yuko Imana birimwo biriko bigenda neza. Ikindi naco kwatura ni ikintu gikomeye dutegerezwa kwatura ibintu byiza kirazira kwiyatura ku ibintu bibi simvuge ngo bimeze nabi oya tutegerezwa kwatura yuko ibintu bimeze neza. Gise arakana avuze kandi gakenewe cyane ariko abantu benshi bakunze kwihebura gusanga bariko bariyaturira ku bintu bitari byiza. Beho ujyaje umuntu yoza aragira gute Sabas? Hari umuntu baza ngo amakuru akakubwira ngo nta kigenda, hari umuntu baza amakuru akakubwira ngo wapi. Ntibisigura yuko ibintu byose mu buzima byama bigororotse. Hari gihe haba ari mu tuntu tutagenda neza ariko umuntu akiri muzima kiri umunyamahigwe yo gushikira ivyiza. Bisigura ngo ibyo utararonka uno munsi Imana ishobora kubikubikiye, ibyo utararonka uno munsi ushobora kubironka ejo. Rero si byiza kwihebura, nibyo umuntu aca mu bihe bikomeye akagira igihe yumva umengo yatawe ariko si byiza kwihebura. Muri byose nukugira Imana nk'ivyizigiro byacu bikuru tukamenya yuko ejo ari heza. None nibambaza ati amakuru yawe merewe gute ati bimeze gute nkaba ngwaye nkaca ndababwira ati bimeze neza Sabas? Oya ugwaye urashobora kuvuga ati je ndagwaye ariko nubwo ugwaye Yesu ari ku ngoma. Yes, zira murongera ko kantu Yesu ari ku ngoma. Wibaza ko ari kubera iki Sabas kenshi byose abikoresha mu bishira mu Mana cyane?
nuko ivyizigiro vyanje by'ubuzima bw'ubu n'ubwejo byose biri mu Mana. Niyo mpamvu rero ikintu cyose ndagishira mu kwizigira Imana bivanye nuko ndayizi bitandukanye nuko nayibwiwe bitandukanye nuko nayisomye mu bitabo nanje narayibonye warayibonye. Bega wibaze ko Imana bayibona mu buryo bwahe Sabas? Okay, Imana tuyibona mu buryo bwinshi. Imana tuyibona mu buryo bwinshi. Si bwa buryo bugaragara. Imana umugenzi dushobora kuba turiko turagenda ngo duhure muri ville ngo uvuge ngo Imana twahuriye muri ville. Ariko Imana ushobora kubibona mu buryo butandukanye. Ushobora kuba ufise ibintu bikugoye wasengeye ukabona umengo nta mbere nta nyuma ntibishoboka, ariko ukabona Imana irakwiyeretse itanze umuco hahandi hatagira umuco. Ushobora kubona Imana bivanye Imana iravuga. Imana iravuga ariko je ndashobora kuvyemeza. Haro benshi batabizi ko Imana ivuga. Ushobora kumenya ishobora kukubwira ikintu hanyuma ukabonera gikoze. Ni ukuvuga ngo iyo ubonye neza yayo niyo ubonye, iyo ubonye urukundo rwayo niyo ubonye. Tuzomenya urukundo rw'Imana ryari, tuzomenya neza y'Imana ryari, ko tuzi ko na shetani akora ibibi ariko birimo ibi, akora ivyiza ariko birimo ibibi. Uwo mpakarore k'iciza Satani akora. Satani ashobora kuguha amafaranga ariko amafaranga avuye kuzimu. Ayo rero si meza. Ati kubera iki? Ayaguhana avec condition. Kandi Imana ibiduhaye ikintu iduhezagiye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo imigisha Imana itanga ntiyongera ku imibabaro. No kuvuga ngo Imana ntishobora kuguhezagira hanyuma ngo yongere ko les conditions ngo tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ariko shetani ashobora kuguha amafaranga yakwiciye umuvyeyi, yakubwiye gutegerezwa gutanga ikimazi c'umukunzi wawe. Eske wo tuvuga ngo ugo n'urukundo? Ahubwo ni profit. Yabonye faiblesse yawe, yamenye ico ukeneye, ashaka kugufata kugira ngo ashikire ico ashaka aciye kuri wewe. None ubwo wumva ari urukundo? Imana ni urukundo. Imana ni ikintu cyose ciza tubona. Ariko Satani ni kibi cyose tubona. Rero urumva arashobora kuzana ikintu gitekeye indani muri ambaraje. Urabona kado, umuntu ashobora kuguhereza kado itekeye ifunze neza. Wewe ukiyumvira ngo harimo ikintu ciza, ariko ashobora kuba yatekeye mu inzoka. Wewe uri kuraraba ukakira unezerewe, uri kuraraba ubwiza bwa ya emballage ukuntu isa, ukaca wiyumvira ngo je ndonse ikintu ciza. Nivyo Satani atanga rero. Satani ashobora kuguha ikintu ukabona emballage yacu irakayangana cyane, icibibatsi cyane gose, ariko indani cyo yagutekeremwe ari ikintu kibi. Bisigura ngo Satani nta ciza na kimwe atanga. Oya, ibyiza biva ku Mana. Satani yitwa Sekibi, niwe nkomoko w'ibibi byose. Imana numugira neza, nukuvuga ngo ni inkomoko y'ivyiza vyose. Yes, birashika Imana tukayihemukira. Mbega tuba dukwiye gukora iki Sabas? Ko tuzi ko kenshi Imana ari umuvyeyi ifise umutima w'ikigongo, ariko benshi akavuga ati sishobora kwegera Imana ndazi ko idashobora kumbabarira. Imana n'umuvyeyi, Imana n'umunyarukundo, kandi yaratanze inyishu y'ico kibazo mu kuduha umwana we w'ikinege Yesu Kristo, acemera agafa ku bwacu, agapfazira ibyaha byacu. Mu gihe cyose umwizeye wese ntashobora gupfa rubi, ahubwo ahabwa ubugingo budashira. Ico ni cyambere. Hanyuma turayihemukira kenshi, ariko ijambo ryo rivuga ngo naho tuyihemukira yoyo ntihemuka. Naho tutoba bizigirwa yoyo yamara umwizigirwa. Rero nk'abana b'abantu hari gihe tuyihemukira, hari gihe tutaba bizigirwa, ariko kandi inyishu yabonetse muri Kristo Yesu no guca bugufi tukizera ya maraso yamenetse ku musaraba kubw'ivyaha vyacu, tukizera ya mpongano yatanzwe ku bwa twebwe abanyavyaha, hanyuma tugaca bugufi tugasaba imbabazi. Imana niyo kwizegwa kandi yuzuye urukundo n'imbabazi. Rero nta mpamvu yo kuvuga ngo jewe ngo ndi ruhebwa, ngo ivyo nakoze ngo Imana ngo ntiyo bikinyakira. Hariyo umuntu umwe muri Bible yitwa Sauli, yari yaramaze abantu kuko yarahamye ubwoko bw'Imana cyane, ariko umunsi umwe ngo ari mu nzira ya Damasiko, umuco w'Imana ngo uramurasira, ahura na Kristo. Amaze guhura na Kristo, ubuzima bwe buca burahinduka. Uno munsi Paulo yanditse ibitabo byinshi bigenda biratwigisha ku munsi. Ni ukuvuga ngo nta ruhebwa hari, ivyizigiro byawe nubiha Imana. Kandi ntuvuge ngo je ngurumva ngo ya ntutinye, Imana ni data kandi yiteguye kukwakira ukuri kose.
Imana ni data kandi Imana n'umuvyeyi ni rukundo yitegura kubakira umwanya wari wo wose. Itegura rero muzi ko wajize izo ntege wegera Imana yawe kandi wanakwambia kwa Kiswahili milango iko wazi. Milango iko wazi anakukaribisha tu sana. Fungua milango. Fungua milango. Yes, ndakubwira ati nariko negera novuga kuri title y'indirimbo yiwe ariko kuduwa ari kumwe na Rosa Muhando. Ni indirimbo imeze neza cyane Sabas, ndavuga ndagushimire kandi ndagukeze. Thank you. Thank you kandi nshimira n'abandi bose bamaze kuja kuri YouTube channel ya Sabas Burundi bakaraba indirimbo Fungua Milango. Abantu bariko barakora ama challenges baturungikira ama video yabo bariko bararirimba canke batamba Fungua Milango. Imana ibahezagire. Hanyuma mbwira n'abakunzi ba Step Media umuntu yoba atarashika kuri channel ya Sabas Burundi yihute araba indirimbo twakoranye na Rose Muhando yitwa Fungua Milango ya Baraka. Ijambo nanditseko kandi ukwizera kuri mwino uteke mwino ndirimbo uvuga ngo ivyo bintu ubona umengo wari warabuze inzira byari byaranse gucamwo mu izina rya Yesu imiryango yuguruke ubone inzira ubone umuco mu ivyo bintu uri kurarondera. Rero niyo ndirimbo Fungua Milango ya Baraka ni indirimbo yisengesho nawe uza kuyumviriza umenye yuko ugiye gusenga. Umwanya uza kuri kurumviriza Fungua Milango ya Baraka uri kurabwira Imana uze gufata kanya gato naho ba 5 secondes ubwira Imana ngo ndakwinginze nanje ibintu byari byaranse ndazi yuko uri mushobora byose ungire neza ivyari byari yugaye byuguruke mu izina rya Yesu. Amen amen. Je kubwanje novuga ati amen, novuga ibintu byari byarugawe byose binafungulika. Siti Sabas. Yego. So ubona feedback imeze gute Sabas? Uko tubwiye ati ama challenges novuga ni menshi cyane ariko kuri ndi ruhande feedback novuga muri societe canke n'abandi baririmbyi bagenza ba gospel beko bigenda gute? Feedback ni nziza. Feedback ni nziza na myenda ba mu gatondo. Naravye iri muri 42000 views. 42000 views muri 6 jours. Urumva nivyo gushima Imana murabizi ino industry yacu cyane uje kuri kote y'indirimbo kuri kote ya film vyotuma hari gihe tubona yuko abantu mengo bavyitayeho cyane bayiravye cyane ariko kuri kote y'indirimbo ngira ngo usanzwe ubizi ntabwo ari kirenga si kirenga rero kubona ishoboye gushikana 42,000 mu minsi 6 yonyene kuri jewe numva no bishimira uhoraho nizere yuko izoza kwiza ukwezi iri kiragera kure. Hanyuma nababwiye yuko n'ama challenges ari menshi abantu bagiye bafata ama video bisobanura ko ikintu baba bagikunze ikintu kiba cabafashije. Na postinze aka video gato kuri TikTok ubu kagira gashikane 90000. Mwami wa TikTok for this industry. kagira gakwize 90000 si bisanzwe kuko abantu 90000 ubutumwa bwarabashikiriye kabisa kandi bwarabafashije abantu 90000 ubutumwa bwarabashikiriye tuje tuja kuri nabo kuri abo bagiye bayikurikirana kuri YouTube, Instagram. Urumva ico tuba dushaka nuko burya butumwa bushikira abantu kandi benshi bashoboka. Rero urumva yuko biriko birakoreka ni urabizi ibintu byose ni step by step bizoza biragenda neza bukebuke mu nyuma tuze turakora dukwize miliyoni dukwize ya yes bizoza bukebuke dukwize miliyoni. Uno musti tumubona ari kumwe na Rose Muhando. Wibaza ko ejo adufitiye ikindi gisaso ari kumwe nande? Je nibaza ko ari bahati bukuko indirimbo igiye gukurikira ejo twari muri shooting ahantu kure cyane aha ndacafise uburuhe kuko mugiandaye kabisa mugiandaye wana ntitwicaye en fait nagiye muri filme abantu bacha batangura ko induru Sabazi indirimbo uburendi ko ndabaha indirimbo ndabongera indirimbo nce ndabaha filme ndabongere filme yes wiki hashe koko pe hatoko mbere Sabazi yamugiye turashima Imana rero urumva yuko ibigiye gukurikira hazokurikira indirimbo ndi jenyene hazoca kurikira indi collab n'undi muntu wo mu kindi gihugu canke oya ikindi gihugu Sabazi papa tushazipata nyingi za kina Kamikazi ziko nyingi tunajua umeshazifanya lakini tushaka handi hantu ego nivyo turimwo kandi ndiko ndagerageza ibishoboka vyose hamwe n'Imana byose birakunda kuko Imana nizotuma bikunda nibyo jambo nkunda kubwira abantu kandi ni muri yanzira nyene kwikorera turizera neza yuko izoshira mu kuboko kwayo cyane
Guys ndabwira yuko udafise imana mu buzima bwawe na réussite uzofuronse na rimwe uzokwamurira uzokwama wiganye uzokwama widoga sivyo nega Sabas Imana ni vyose Imana ni vyose navyumvise Imana ni vyose iyo vyose seti Sabas yes ego Guys ni Sabas rero kubwira ati je ndafise indi ndirimbo shasha nagiye gukora nuvuga ejo haheze nari nagiye muri shooting kubw'ibikorwa vyiza vy'Imana yiba yifuza yuko ibi bashikira mwebwe nuvuga bibafasha na cyane cyane siyo tufite kumenya ati Sabas mbega nta bantu barakubwira ati Sabas indirimbo yawe yaramfashije biko biragenda neza cyane mu nzira Imana yagucishijemo kugira ngo umudufashe abo nibo batuma nkora abo nibo batuma nkora kuko yaba ivyantera intege ari amafaranga byari gushoboka industry nkaba narahevye nkaba naradepoje ariko bano bantu b'Imana bambwira ati zino ndimbo zadufashije nk'ubu ndiko ndonka intahe nyinshi cyane kwino fungwa milango hari abantu ko barambwira ati je ndabona challenge z'aba mama urumva hari abantu bambwira ati milango kabisa nanje vyaciyemwo nkumva ishimwe ridasanzwe kuko igihe cyose ndiko ndasohora indirimbo na maninginga Imana ndayisaba yuko ubushobozi bwayo bwoherekeza no majambo kugira ngo aze kugira impact mu bantu nikube kumviriza gusa nikube gutamba gusa nikube kuryoherwa nikube kuraba dance abantu kuntu batamvye no ariko hagiremo ubushobozi buherekeza ano majambo buherekeza ijya music buherekeza n'iriya dance kugira ngo buze gutabara umuntu runaka rero hari intaye nyinshi nk'ubu ndiko ndaronka intaye zino ndirimbo nshasha fungwa milango kandi ndabishima Imana cyane 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 gose rero umva je abantu baziko ndi pasteur ego pasteur abantu ubutumwa abantu baziko ndi mu pasteur ndabishima Imana rero mba numva benshi banshingira intahe abandi bampa imitwaro nyuma tugasenga Imana y'amahoro Imana umugira neza tukumva abagire neza twumva byaciyemmo namashimwe gusa kabisa namashimwe kandi ibintu tugwe gushima urumva yuko abantu batango kwifuriza ko bo pasteur kandi je no bisaba siko pasteur apana kwa nini nibaza yuko Sabas atayigusema boreka basi ikintu cyose n'umwanya wacu ariko ibango ry'upastor ni ikintu kigoye nubwo abantu benshi babona umengo ni bisanzwe nabandi bavyinjiramwe babona umengo ni ambiance ariko umenye yuko umupasteur bitwa umwungere n'umwungere aragiye intama zitari gwiwe aratandukanye n'umwungere wawo babandi baragira ibitungwa kuko abaraga ibitungwa vyiwe ikidekonye aragurisha cyangwa ati kini mubage nuko ubu inyama turi muri ambargo urumva ariko umwungere aragiye intama z'Imana aragiye intama za Kristo ni ikintu gikomeye nibutse ko Kristo ngo yasize intama 99 aja kurondera imwe yazimiye no kuvuga ngo wa mutima w'urukundo Kristo akunda intama niwo n'umwungere ategerezwa kugira gukunda za ntama bwa busho aragiye ikindi naco ni gikorwa ategerezwa kuzotangira rapport baba Imana acishije mu maboko yawe baba ndi Imana guhaye nguragire Imana izogusaba report y'umwumwe y'umwumwe rero ni gikorwa nibango rikomeye cyane nubaha abapastor je ndabubaha gose ndabubaha kabisa ndavuga ati respect ari umuntu ari karabiko abirimwo neza mu muhamagaro ujya muntu umubonye uzumwubahe cyane umubonye uzumwubahe rero iryo bango jewe ubwanje ndaritinya rero ndaritinya kandi uraryubaha gose ndaryubaha cyane bitavanye ngo nibindi ahubwo ndiko ndaraba la grandeur y'igikorwa bafise ni igikorwa kidasanzwe kuragirira Imana biragoye cyane kuragirira Imana kandi iyo Imana ari rukundo Imana ari imbabazi wowe bishikukana ukananigwa rwa rukundo karubura zambabazi ukazibura nibikiro si coroshe ariko Imana ibahezagire abungere yongere bakomeze guys uyu kote ya Sabas ngaha mu Burundi feedback razironka nyinshi nuvuga challenges ziramushikira nyinshi cyane nuvuga abandi baririmbye vyakira neza cyane nabandi nuvuga abasanzwe bakurikirana filme zacu basanzwe bakurikirana nuvuga imiziki yacu ya gospel barikunda cyane mbega wibaza yuko ku ruhande rwa mugenzi we Roza Muhando wowe bakubwira iki hariyo bamubwira gute bimeze gute Rose Muhando ku ruhande rwiwe iyo ndavyibutse canke yabimbwiye ndashima Imana tout d'abord
igikorwa twakoze citara ry'umuririmbyi mu Burundi chatumye abandi bantu haba ikanguro no mu bindi bihugu haba za Tanzania mu Rwanda Kenya hano East Africa bavuga ati kweri kino gikorwa cabere mu Burundi natwe tutaragikora icambe nambere umva tunezerwa tugashima Imana ko uburundi buriko buratuma abandi bantu bashobora gukanguka ya réveil iri kigendeshikira mu bandi biciye kuri twebwe bato hanyuma tuje ku ruhande rw'intuze indirimbo yarayikunze washoboye kuraba ku ntuze wo canke woshobora kuraba kuri account ya Instagram yarayishizeko ashira kwa gaparti ashira ko link yongera yandikaho n'amajambo nyene urumva narabinezerewe cyane gose ikindi kintu naco Rose Muhando ashima Imana kuva igihe tumutumira nawene milango milango imefunguka abantu basike bambaza ngo Rose Muhando wa mu Burundi yavuye hano muri avril twinjira muri mai abandanya mu bikorwa acagaruka hano muri kino gikorane giheruka cabere kuri ETS ubu tuvugana Rose Muhando ari Gitega ubu tuvugana mu ndwiza zo bari hani Bujumbura kandi urumva rero yuko milango Burundi imefunguka arabinezerwa cyane rero arabona yuko ubutumire twamuhaye bwamugiriye umugisha udasanzwe urazi ibihe yaravuye mu bihe bitoroshe ibihe bidasanzwe rero ugwa rukundo abarundi baci batangura kumwereka rukaba ruko ruratuma aguma agaruka no mu Burundi n'urukundo parce que nta bandi benshi turiko turumva kandi muri Tanzania turazi barabaririmbyi benshi cyane za Kenya za Uganda mu Rwanda harabaririmbyi benshi cyane ariko ushobora kwiyumvira why Rose Muhando ndetse si hano mu Burundi gusa ahubwo ubu ntacicara muhira kubera kuva le 29 kijya geshika hano mu Burundi ntarasubira kumara imisi 4 canke 5 muhira iwe muri Tanzania ntibirigera bishika urumva milango imefunguliwa sana hadi sana tena yo upande wake sana ashukuru anakuambia anashukuru sana kwa upande wake anashukuru sana support ya watu hapa Burundi support ya waimbaji hapa Burundi na maombi yetu yes arashima vrem yes no ku ruhande rwa feedback n'indirimbo arakubwira ati n'indirimbo bayakiriye neza cyane indirimbo bayakiriye neza Rose Muhando arakundwa muri Kenya cyane gose muri Kenya nibaza ko akundwa cyane kurusha no muri Tanzania hamwe na hano mu Burundi naziko Rose Muhando turamukunda cyane gose so abantu baranezerewe kubona nkoranye indirimbo na Rose Muhando hari abantu benshi batari bazi Sabas nk'umuririmbyi ariko for now kubera bari basanzwe ari fans ba Rose Muhando ubenshi bamenye ko Sabas nawe arasanzwe ari umuririmbyi rero urumva collabo yacu irafisa aho iri kirankura naho iri kirangeza nivyo gushima Imana yes jewe ku ruhande rwanje nuvuga ati Sabas nuvuga afise strategy yiwe yo muri no entertainment yacu ya gospel nuvuga yuko l'autre côté tumubona muri gospel l'autre côté twamubona muri film nazo nyene ziri mu butumwa yes muri yanzira nyene yo gutiza imbere ijambo ry'Imana yes ariko ku rundi ruhande kwiva ati mbega kuri Sabas bigenda gutyo mbega bimugendera gute mbega biramworohera urumva ko afise ibikorwa byinshi biba biranga umwaka wiwe wose mbega bigenda gute kuri Sabas ico nkunda kucangloba mu kintu citwa evangelisation ivuga butumwa iryo vuga butumwa rero naryo rigira strategies zitandukanye hariyo ibikorwa by'impuhwe hari igihe tora tubijamwo kandi abantu ntibanabimenye no kuvuga kuja gufasha nk'abago ukongera ukagenda uvuza ijambo ry'Imana hariho evangelisation ice muri film ifilme zanje certuzo nandika murabana yuko ni filme cyane ziba zivuga ibintu by'Imana canke zivuga butumwa hakacaza n'indirimbo Sabas aririmba cyane aririmba amasengesho aririmba ivuga butumwa rero no kuvuga ngo ivyo byose ndavyangloba muri cya kintu citwa evangelisation rero iryo vuga butumwa nshangenda ndariha intuze ibice muri uno mwanya hokogwiki muri uno mwanya naho hokogwiki ni uco usanga byose byashobotse kandi byagenze neza irevre
simpeza ngo nse ijana kwijana maybe n'abantu baba bakora kimwe bivanye tuvuge nk'umuntu akora filme yonyene wewe urumva aba focusinga kuri filme gusa akavuga ati jewe nta kindi kintu kivanze na filme ni filme yonyene ariko Sabas arafise akazi afitegerezwa kugira kanya kiyumvira ku vy'akazi akiyumvira ku iryo vuga butumwa naryo ricariza mu mpande zitandukanye mu migwi canke imice itandukanye tugiye mu ndirimbo tukaja muri film nukuvuga nk'ubu maze imisi ndiko ndakora indirimbo urako film umwanya nategerezwa kuzitangira vyacerewe kandi si nugucererwa iconzi nuko ndiko ndaselva ndiko ndabaselva ndiko ndatanga ndiko ndabaha ico nategerezwa gutanga ryavuga butumwa nyene ririko rirakoreka nubwo ritaba ryaciye muri film riba ryaciye no mu ndirimbo rero nk'ubu turiko dutanga mu ndirimbo kuko vyose bifisa abo bifasha hari ufashwa cyane na filme hari ufashwa cyane n'indirimbo hari ufashwa na vyose rero urumva nta ukwiye kwibagirwa Jesse nikibazo cyanifuza kubaza ati mbega wa wundi afashwa na filme burya ntibibaza ko tuzova tumutakaza Sabas ntituzomutakaza kuko abo twahawe n'Imana tuzobagumana hanyuma uzoba yagiye nawe Imana izoba yazanye uwundi amusubirira kuko Imana ntigera ikamya akagezi itazanya kandi iyo kagezi kamwe gakamye nuko hari irindi riba Imana iba yatoboye kandi ikindi kintu naco dukwiye kumenya hariho ibintu dufise tutategerezwa kugumana hariho abantu dufise tudategerezwa kugumana hari ibintu Imana iduha mu mwanya kanaka canke mu gihe kanaka ariko twaba tutazobigumana ni nk'abantu arashobora kuba ari umugenzi wawe uno munsi ejo ntaba ari umugenzi kandi mukaba mutankanye gusa mu mwanya wiwe yarakoze ivyo yategerezwa gukora urumva kandi nta gwanko rurimo rero no mu bafana hariho ushobora kuba yaje juste kugira ngo afashwe na filme umwansi ariko ugatusanga iyindi je ntizomwenteresa cyane canke ntiyamwenteresheje cyane ariko ugasanga hariho abandi nabo batari baba interesse n'umwansi ariko baba interesse niyo shashigiye kuza no kuvuga ngo jewe ndi umuntu yize gushima no kwakira ivyo mpawe n'Imana uko ndabihawe hanyuma sinibaze ko no mutakaza mu gihe abona deja iko nsanzwe ndiko ndakora ibindi irevre abantu barakumbura kandi gukumbura navyo ni vyiza ariko utadutacha ni Sabas muri film sindabata kuko deja nk'ubu narababwiye yuko inyuma yuko ijya saison itangura hari ibice bishika kuri 4 canke 5 vya filme ubuzima filme ubuzima bitegerezwa gusohoka ivyo navyo no kuvuga ngo anytime bashobora kumva ndabari yakara nibintu biriko birakogwa ntituraheza rero mu mwanya utari munini cyane utarambiranye bazoza babona bino bikorwa bitangiye bija ku rubuga rwa YouTube kandi nibaza yuko abantu tuzobamenyesha yuko filme ubuzima bagiye gusubira kuyikurikirana mbega wibaza ko Sabas yumvise Abenduwa yatahurike Abenduwayo ndamwumvise numva umugenzi numva umukinyi wa film umugenzi wanje wumvise Kamikazi Kamikazi numva umugenzi numva umukinyi wa film numva umuririmbyi wa gospel domem nabel nawe asanzwe aririmba indirimbo nyene za gospel mvuze Alvela bose ninkaco kimwe n'umukinyi wa filme n'umuririmbyi n'abantu shize kuvuga ndabashize muri categorie imwe bararirimba bagakina na filme vraiment murangyohera cyane merci beaucoup merci beaucoup hama tuvuze kuri urya ruhande rundi nawo go ba FANNY LAVINE go ba Libert bobo tubabona cyane muri filme go ba nuvuga go ba Joachim hariya bose je tubanye neza cyane yaba Joachim hari ibyo ntashaka kuvuga kugira ngo simvuga ibintu reka tuga closing ariko tuvuze ba FANNY LAVINE twumvise ba Joachim twumvise n'abandi bakinyi bench bamareresi ba Dodo ba Belize ba Grace
nagiwe cyane mbonye ikiganiro ca Grace na Belize ya collabo vraiment ni bien yaritesa gose nagikurikiranye naryo na commentaire biramwana kwihangana arandika commentaire nararyo je kenshi yedero ndandika iyo ndinze ndaba ikiganiro kenshi ndandika hanyuma rero umva tuzinanye nk'abakinyi dufitaniye umubano mwiza imigendanire myiza iyo bipfuje ko ndabafasha igikorwa directement sindinda kwezita nca ngenda kubafasha iyo nipfuje ko bamfasha igikorwa directement nta numwe yizita muri bo baca baza bakamfasha. Sabas kweriki afise uwo mutima kweriki bimeze gucyo muri we nigiki yakoze kugira ngo bibe gucyo? Nta kidasanzwe ahubwo uko umuntu yitanga niko abantu bamwakira. Mu gihe uzwi yuko ushobora gusaba service umuntu akayiguha nawe akagusaba service ukayimuha nta bindi nta birefu je urumva umuntu ambwiye ati ndafise scène nifuza yuko unshigikira ukamfasha bien sûr nkumva yuko ataco binyononera numva vraiment banumva nogenda nkafasha muri wa mutima nyene kuko jewe ndi umuntu nizera cyane mu gukorera hamwe iyo turiko turakorera hamwe ibikorwa bigera kure na cyane ni kibazo cyarifuza kubaza kuri ki Sabas takunze kumubona ari kumwe n'abandi bakinyi b'amareresi n'abagenzi b'ama film ubona ari kumwe n'aba businessman abantu ruvuga ayambika ruvuga abantu sinzi abantu b'ama film se ko babonana mu bikorwa tu mu masirikirasyo sanzwe nitugira tukubona Sabas no niko mbayeho nibwo buzima bwo kugotano sijui ukwenda huku kurudi huku niko sanzwe mbayeho même avant ko nkina canke ndirimba nibwo buzima nari sanzwe mbayeho urumva nkunda kuja ahantu mfise ikintu kinjanye nje ahantu mfise ikintu kinjanye namba umuntu antumiye uzombona namba umuntu naho atantumiye naho ntumbona urumva namba umuntu dufitanye igikorwa turiko turakorana uratubona turi kumwe ariko just ngo tugume tuzunguka for what kuneni na nivi yeye anakuwa busy na kazi na mimi pia anakuwa busy na mambo yangu ariko tuje kuri question y'abantu nyene badeje afana abo bantu ndabakunda cyane vraiment abo baho nyene urumva umuntu nkuyo agomba kuguhereza nyene urumva umukate mu gatondo umva ko umuntu atagufyinata uwo muntu no kubaho gose yes reka ndashigana ubutumwa ku rundi ruhande rundi amina umukinyi w'ureresi nabajije ati bikubera iki Sabas simonagi unatembea daye au changa gendana na bana kahariya ngo Sabas apendagi maneno ndo bana apendaga kuwa kwake au kuba kwake kana kwa kaziki I don't know sinzi birashoboka kuba ariko wewe abibona ariko nkuko amajambo Sabas nkuko nabivuze sinibaza yuko abantu bose bari kumwe bategerezwa kuvuga amajambo ahubwo umwanya wanje urumva ko mfise ibikorwa byinshi ntegerezwa gukora ntegerezwa kuja ahantu mfise ikintu kinjanye umpamagaye muri shooting ndaza nkakora ivyo nategerezwa gukora nkajeje mba nacerewe handi banacerewe mu bindi rero urumva sinoca nicara ngo habirigara oya buje nishobora kubibaza ko baba bakwinuba canke ko baba biyumvira ko bagara ko canke ko baba biyumvira yuko uwoba ubona ko utari kuri niveau nabona oya abantu benshi dukorana muri filme n'abantu basanzwe bazi ko Sabas ari busy barazi ko ari busy afise ibintu byinshi umunsi wiwe ushobora kupangwemo ibintu byinshi cyane rero urumva iyo nje kakanya ndagakoresha neza hanyuma mpejeje nkacanja mu bindi sinibaza ko ari umuntu bayumvira yuko ko bari kugara no bayumvira ko bari kugara yo bayihenze cyane yo bayihenze cyane kuko na Jenny interview sinari kwironga okay nibaza ko barabitahura barabizi yuko umuntu w'umubaba nyene nka jewe kabisa urumva umuntu w'umupapa nyene vraiment kameme meni papande papa precious praise yeah the meaning of amashimwe y'agaciro amashimwe y'agaciro umwana wa mbere novuga first novuga ikibondo ca mbere amashimwe y'agaciro kubera iki wasimye iryo zina Sabas numvise nyene nararikunze she's my precious ico nico ca mbere kandi nyene urumva
ni n'amashimwe kandi nawe nizere yuko muri we hazo harimo amashimwe mesh azoba umuntu wo guhimbaza ushima wo gutazira amen biga wibaza ko arakajambo akayi cyangwa wibaza ko ari izina irihe Sabas yakunze kwita umukunzi wiwe novuga urubavugwiwe mama leki ivyo uko akaneno kako Sabas ni navyo sasa kuko sinibaza ko byo babyiza yuko abantu bose barinda kubimenya Sabas urazi yuko ari abantu batari romantique ka Sabas wapo najua unabijua kandi aziko bikenewe birakenewe kandi aziko abantu bagukunda kandi bakuyoboka Sabas kandi ugasanga ni bari romantique ariko ubise ko Sabas ari romantique kumbe cyukwa nene Sabas kumbe naye akina bibi basini muita kaji sasa ivyo ntacho byo bafasha ivyo ntabyo ntacho byo bafasha ariko umukunzi wanje araziko ndamwita amazina menshi ariko privé gabana nyene urumva mbona umenga kuko stari sawa ariko kubibwira public itawasaidia nini itawasaidia ule mtu mwenye anajua haiko romantic kwenye mahusiano yake sasa itamfungulia milango naye basi kwa romantic kwa mpenzi wake sasa hiyo sidhani kama itamfundisha kama alishindwa kwa romantic kwa muda huo wote sijui kama neno ambalo nitaongea litakuja kumsaidia litamsaidia basi labda ungeniambia mpenzi wangu nimuite jina kwa sasa hivi kama ni ujumbe ambao unataka nimfikishie surprise ingekuwa ni ujumbe ambao unataka nimfikishie labda ariko kuvuga ngo abantu bavyumve sawa reka tumwite izina umukunzi wa Sabas tumwite izina Arabivuze mimi namuita Bimzuri. She is my sultana. Reka tugeze nga Sabas. You know what? Kwezi gituma ngunze kumubwira Sabas avuga amajambo nkaya muri filme ujama yuko romantic amafilme y'urukundo mujama bro. Sio sana kwanza misi. Urabiviva like amajambo sinzi no either just nkunda ukina cyane amasene ari romantic but kwa mpenzi wangu lazima romantic lakini maybe sometimes inafika sometimes kwa kuigiza hapana lakini kwake ni sawa unakuwa romantic yeye mwenyewe anaridhika sana Sabas ndakushimira cyane Sabas merci beaucoup iswa kunza step ya 5 lakini Sabas ni umuntu nuvuga ari open ku bantu bose vraiment ari fresh cyane iyo akoresheje umwanya wiwe ni bien sana Sabas je ndakushimira cyane. Thank you so much dushimire n'abantu bariko radukurikirana kuri Step Media kongera tubaha ikaze no kuri Sabas Burundi genda ukore subscribe ubandanye ukurikirana ibikorwa turiko turakora hari filme turi zigiye kuza vuba hari izindi ziriko ushobora ko utarazibona umwansi ubuzima ariko kandi hari kwindirimbo imaze 6 jours zonyene ugenda ukurikirana iyo ndirimbo ya milango ya baraka fungua milango n'izindi nyinshi zigiye kuza canke n'izindi nyinshi zisanzwe ziriko turabakunda cyane turanezererwa ingene mu supportinga imana mwijuru hezagire amen akapela kidogo basi akafungua milango basi fungua baba fungua baba atafungua milango ya baraka baba atafungua milango baba Mungu sikiliza dua zangu usikilize maombi yangu unijibu kwa uaminifu wako unisaidie kwa wema wako fungua milango baba fungua milango baba yangu sauti ile novuga note ile abiri kwanza bari kuongezea napana ndagushimire kandi Sabas. Thank you so much turabashimiye mwese mwadukurikiranye imana bahezagire bandanye gukurikirana Step Media bandanye kuri 5 yes bandanye gukurikirana na Sabas Burundi kabisa musange kuri TikTok ni Sabas Burundi ni Sabas Nkuru Nziza musange no kuri Instagram ni Sabas Nkuru Nziza ni Facebook ni Sabas Nkuru Nziza kuri YouTube channel yawe Sabas Nkuru Nziza ariko no Twitter ni Sabas Nkuru Nziza YouTube Sabas Burundi yes musanga aho hose nuvuga mukurikirane muririmbyi wacu bikora neza cyane muri gospel no mu mafilme nuvuga bikora neza cyane Sabas Burundi wherever nuvuga hose ni kuri platforms ziwe zitandukanye so for YouTube gusa ariyo Sabas Burundi andi wose ni Sabas Nkuru Nziza tuzosubira no gutaha ariko na bene kuri miko behind camera CK professional yes tuzusubire kugira subscribe tugire by Sabas.
bye bye